Ndasubiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura vyose. Ndakwipfurije rero kubandanya uragira n'ijoro ryiza. Hano makuru ya kano kanya harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abigeme n'abakenyezi barungitswe mu gihugu ca Arabia Saudite kwironderera ubuzima. Kuri Uwimana igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icenda 2024 ishirahamwe Stijo ni ukuvuga Sikazi Training for International Job Opportunities risanzwe rifasha kuronderera akazi abigeme n'abakenyezi mu gihugu ca Arabia Saudite ryarungitse abakozi muri ico gihugu bashika 13. Niyongere Diane umwe muri abo barungitswe n'iryo shirahamwe yamenyesheje ko iryo shirahamwe ribakira neza rikabategura bikwiye kuko bagenda bafise ubumenyi buhagije n'impapuro zikwiye mu bikorwa baba bagiye gukora. Yanamenyesheje kandi ko ribakurikirana no mu gihe baba bashitse iyo bagiye gukorera ari naco gituma ahamagarira n'abandi kwitura iryo shirahamwe bipfuza kuja gukorera mu gihugu ca Arabia Saudite. Metere Murerwa Solange asanzwe arongoye iryo shirahamwe we yamenyesheje ko babikora mu ntumbero yo gushigikira abakenyezi n'abigeme mu kwiyungunganya bakaja kurondera uburyo kugira biteze imbere bongere bateze imbere imiryango yabo, ndetse kandi hakaba ari no muri ya ntumbero yo gushigikira imbonakazoza ya nyen'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yo kugira Uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 ndetse n'Uburundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060 umunwa wose uronka ico ufungura n'umupfuko wose uronka amafaranga. Yabahanuye kandi kuzokoresha neza amafaranga bazokorera no kuguma bubatse neza ingo zabo. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi nuko amanota 32 kw'ijana mu kibazo ca leta co mu mwaka w'icenda ariyo yafatiwe ko kugira umunyeshure yemererwe kubandanya inyigisho z'inyuma y'ishure shingiro. Abazoja mu mashure y'indaro canke aya leta yo mu gisagara ca Bujumbura mu bisata vy'ubuhinga indimi canke kwigisha babwirizwa kuba baronse 50.5 kw'ijana. Umushikiranganji w'indero yabivugiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri. François Havyarimana yamenyesheje ko abayobewe barenga gato ibihumbi 16. Kubwiwe abo barashobora kuja kwiyandikisha mu mashure y'imyuga canke bagasaba ibibanza vyo gusubiramwo umwaka aho biri. Umushikiranganji w'indero akaba amenyesha kandi ko umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ishure w'ibihumbi 2025 uzotangura igenekerezo rya 16 uku kwezi kwa Nyakanga. Vyinshi navyo kuri ayo makuru ni ngaha kuri no mbonesha kure ntuje kure. Nayo kandi abana 313 nibo bamaze kwandura akaranda bita ibihara vy'inkende ku rwego rw'igihugu kuva ku wa 25 Mukakaro gushika ku wa 31 Myandagaro uno mwaka. Muri abo 200 nabo mu gisagara ca Bujumbura. Komine Ntahangwa niyo bivugwa ko isinzikaye cane iharurwamwo abagera kw'125. Muri abo barenga 300 abakize ni 148. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yabivugiye mu nama yatunganijwe ku rwego rw'igihugu mu ntumbero yo kurwanya ako karanda kuri uyu wa mbere. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana akaba yashikirije ko ubukene bw'amazi meza buri mu bituma ako karanda kaguma karandagata. Umushikiranganji wa mbere yasavye ubushikiranganji bujejwe amazi meza kuyakwiragiza ku bwinshi aho hose hasinzikaye. Gervais Ndirakobuca akaba yahamagariye abajejwe intwaro umutekano n'amagara y'abantu mu gihugu cose
guhimiriza abanyagihugu kurwanya ico kiza ata n'umwe avuyemwo. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo kandi umuyobozi wa radiyo televiziyo Isanganiro yahagaritswe n'igipolisi gikorera muri zone Rubirizi ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura muri iki gitondo co kuri uwu wa mbere. Ku mutahe umurondeza ni ukuvuga avis de recherche, Charles Makoto yagirizwa kugarariza nubwo nyene badatomora ico yakoze. Ahejeje kumvirizwa yabwiwe ko yahagaritswe ku itegeko rya buramatari w'iyo ntara abicishije kuwurongoye zone Rubirizi, mu nyuma akaba yavuye arekurwa. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mu kanya mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo kandi ibikorwa vyo gusanura amasomero 9 y'ishure ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi ry'Igitega ryahoze ryitwa CND bimaze amezi arenga 2 vyarahagaze, bivugwa n'umuyobozi waryo. Ivyo bikorwa vyariko birangurwa n'ikigo Obuha kijejwe inyubako. Patiri Simon Nzigirabarya akaba avuga ko hari aho bari basambuye bitegurira kubaka ndetse n'ahandi bari bakuye umuyagankuba ngo bashobore gukora neza. Kubwiwe ubu hari amasomero 7 hatagira umuyagankuba n'ayandi 2 hasi no hejuru hadakoze. Yemeza ko hatiteguriye kwakira abana. Ni mu gihe umwaka w'ishure wimirije gutangura. Hasaba ikigo Obuha kugaruka kigaheraheza ibikorwa bakaraba ivyihuta kugira baze bakire abanyeshure. Avuga ko bakora bike nko gushira intsinga muri ya masomero 7 kugira abana bazoshikire ahabona, hamwe no gushira isima muri ya yandi 2 bagakora no hejuru. Patiri Simon Nzigirabarya ashikiriza ko wari umugambi wo gusubiramwo ishure ryose, akabona ariko ko ubu utoba ugikunda. Leonidas Nibigira, komiseri mukuru w'ikigo Obuha, amenyesha ko bagiye kuraba uko bosubira gukora ibikorwa vyihuta bafise harimwo gusanura iryo shure. Sayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyonda ko hamwe ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abantu 313 aribo bamaze kwandura akaranda bita ibihara vy'inkende ku rwego rw'igihugu kuva ku wa 25 Mukakaro gushika ku wa 31 Myandagaro uno mwaka. Muri abo 200 nabo mu gisagara ca Bujumbura. Komine Ntahangwa niyo bivugwa ko isinzikaye cane, iharurwamwo abagera ku 125. Muri abo barenga 300 abakize ni 148. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yabivugiye mu nama yatunganijwe ku rwego rw'igihugu mu ntumbero yo kurwanya ako karanda kuri uyu wa mbere. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yashikirije ko ubukene bw'amazi meza buri mu bituma ako karanda kaguma karandagata. Umushikiranganji wa mbere yasavye ubushikiranganji bujejwe amazi meza kuyakwiragiza ku bwinshi aho hose hasinzikaye. Gervais Ndirakobuca ahamagarira abajejwe intwaro, umutekano n'amagara y'abantu mu gihugu cose guhimiriza abanyagihugu kurwanya ico kiza ata n'umwe avuyemwo. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwashikirije ko ingingo zo kwikingira ako karanda zitariko zirakurikizwa. Kubw'ivyo hapfunditswe ko hategerezwa kubahiriza ayo mabwiriza nk'uko vyari mu gihe c'ikiza ca COVID-19. Uwutabikurikije ahanwe. Kurwanya uruhigi rw'ibikoko vyo mw'ishamba no gutuza ubumaraya butuma iyo ngwara irandagata mu mazone ya Kamenge na Kinama ya komine Ntahangwa. Kuwa 25 Mukakaro niho ubwo bushikiranganji bwatangaza ko iyo ngwara yashitse mu gihugu. Nayo mu yandi makuru kandi nuko umuyobozi wa radiyo televiziyo Isanganiro yahagaritswe n'igipolisi gikorera muri zone Rubirizi ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu gatondo ko kuri uwu wa mbere. Ku mutahe umurondeza ni ukuvuga avis de recherche, Charles Makoto yagirizwa kugarariza nubwo badatomora ico yakoze. Ahejeje kumvirizwa yabwiwe ko yahagaritswe ku itegeko rya buramatari w'iyo ntara
abicishije ku wurongoye zone Rubirizi aho mu nyuma yahavuye arekurwa mu muryango wiwe bakaba bavuga ko bifitaniye isano n'amatati y'itongo afitaniye n'umubanyi wiwe uwo nawe ngo aramaze kumutera ubwoba ko azomugirira nabi nk'uko ayo makuru abandanya bivuga ayo makuru akaba amenyesha ko ku munsi wa kane w'indwi iheze haje abantu bari mu modoka ifise ibyo bitabona havamwo umuntu yurira ku ruhome rw'urupangu rwa Charles Makoto agerageza kwinjira uwo mubanyi wiwe bivugwa ko ashaka guhabwa ku nguvu inzira ica mu rupangu rwa Makoto mu gihe dosiye iri mu kigo Obuha nk'uko umuryango uvyemeza mu muryango wa Charles Makoto batangazwa kandi nuko bamurungikiye umutahe wo kumurondeza kandi ata n'umwe wo kumuhamagaza ni ukuvuga convocation bigeze babona ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwifurije kubandanya uraruranirwa kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kubandanya kumwe natwe